Ndabaramukije bene data mwese aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese. Muri kumwe na François Habonayo, basuye guha icubahiro Imana data ku buntu asuye kungirira kugira ngo nongere kuza imbere yanyu kuganira namwe ivy'Imana yashize ku mutima. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Mana nyene inkomezi, Mana nyene ububasha, Mana wewe uvuga bikaba, ubigena bigakunda. Ndagushimiye umwanya, none ndasabye ngo ndongore, muhemu wawe mwiza andongore, kandi abo turi kumwe n'izina ryawe ryera Yesu bahana umugisha nanje. Ico twanse ni Satani n'ibikorwa vyiwe ntivyegera haturi, mu izina ryawe ryera Yesu. Urakoze kutugirira neza gutyo, ni mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Haleluya. Yesu rero arakoze kuko uyu mwanya wowe nanje twagiriwe ubuntu n'Imana kubona tugihumeka, ari naco gituma dushobora kuvuga Imana. Imana ihabwe icubahiro. Uyu munsi ngomba kuganira namwe ubutumwa bubiri Imana yampaye. Ubwo butumwa bubiri ndashaka kubivuga muri video imwe canke nkabukora muri video zibiri, ariko nagomba kugira ngo umwe wese atege amatwi yumve ico Imana yantumye kubabwira. Narababariye yuko mutazoza murambona ndiko ndavuga, ariko igihe cose umwami azoba hariho ico yambwiye mbona yuko nkwiye kugisangiza n'abandi, muzombona. Imana nihabwe icubahiro. Rero hari itariki 30, ubutumwa bwa mbere ngomba ndabutanguriraho, hari itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu. Ubu turi mu kwezi kwa kane, ariko nta minsi myinshi haciye. Ico gihe nabonye ndi ahantu ndiko ndigisha, hanyuma rero mbona turahejeje, turatashe. Dutashe mbona turi kumwe n'undi mukozi w'Imana umwe nari nsanzwe nzi. Hanyuma turi mu nzira turiko turagenda, duca ahantu duhura, nsanga hariho abantu bicaye bariko barakora ikibazo. Bariko barakora ikibazo rero nca ndakatira iyo bari kuraba ivyo bariko barakora. Hanyuma nkatiye iyo bari ndaraba, baca bambwira ngo ico kibazo kiri ku rupapuro rw'1008, page 1008. Urwo rupapuro rw'1008 ndavuga nti okay, ni nanje ndagiye kubiraba muri computer yanje. Hanyuma rero wa muntu twari kumwe wewe ntiyari yakikamye, ahaje nakikamiye kuraba aho bariko barakora ikibazo. We yagumye agenda. Hama ndamushikiriye aca arambaza ngo Françoise ngo ndibiki? Nca ndamubwira ngo nti none wewe nta nkuru uzi y'uruzabibu rwa Naboti? Mwumvirize bene da. Ntuzi inkuru y'uruzabibu rwa Naboti? Abasomyi ba Bibiliya mvuze uruzabibu rwa Naboti byo muri Bibiliya murasobanukirwa ibyo ari byo. Uruzabibu rwa Naboti, uwo Naboti yari umuntu yifitiye agatongo kari mu ruzabibu. Hanyuma umwami acashima ku gatongo, agomba kukamugurira. Wa wundi nawe aravuga atoya ntakungurisha. Umwami arababara cane. Hanyuma umwami ashitse muhira, umugore aramubaza, umwami kazi aramubaza ati nibiki? Nawe acamubarira ati ndababaye, Naboti yanyimye ka gatongo kiwe, nari navuze ngo ndamugurire canke ndamuha ahandi, mugabo yanse. Umwami kazi ati ico nico kikubabaje? Ati je ndakwereka ingene tubigenza. Aca arafata aramubeshera, murindi jambo baramwicisha, yarapfuye uwo Naboti. Ariko Imana kuko ari umuhozi, na wa mugore yamwicisha nawe yarapfuye, kandi inyama ziwe zariwe n'imbwa.
ivyo abasomyi ba Bibiliya narinda bacishije kwa gace kuri abatabi kuri abandi bobo iyo nkuru y'ibwa mbere bayumvise. Hanyuma rero uwo muntu ndamubwira uko, nti wowe ntuzi ni inkuru y'uruzabibu rwa Naboti? Uwo mukozi w'Imana twari kumwe aravyumvise, ariko nyumva nyene nta nkuru irimwo. none abigira ate? Ariko jewe namubwiye uko nyene gusa, nta kindi kintu ni mpwemu yera yampaye kumubarira gutyo gusa, kuko urumva ivyo babandi bariko barakora ntaho byasa bisana n'ubwo ruzabibu rwa Naboti. Ariko uko kuntu uwo muntu namubariye gutyo, urumva ntiyari jewe na jewe, ni mpwemu yera yabivuze. Ariko nshitse muhira canke nibambe nikanguye, kuko urumva ivyo byose nabibona mu nzozi, nikanguye rero inzozi zimvuyeko, nca ndagenda kuraba rwa rupapuro rw'1,008, nca nsanga n'amajambo dusanga mu gitabo ca Ezekiyeli 29. Abafise ijya Bibiliya nshasha y'ikirundi, urupapuro rw'1,008 no kuvuga ni Ezekiyeli 29. Hanyuma nca ndahasoma, kumbure nawe niba ufise Bibiliya uraza kuhisomera. Ariko amajambo nasanze ari muri ubutumwa nabonye nubusa n'uruzabibu rwa Naboti. Nurusa n'uruzabibu rwa Naboti, kuko bivuga inkuru y'umwami, ngo umwami ngenda hasome Ezekiyeli 29 ku murongo, duhere ku murongo wa 2 canke ku murongo wa 1 ntaco. Ngo mu mwaka w'10 mu kwezi kw'icumi ku munsi ugira 12 w'uko kwezi, ijambo ry'Uhoraho ryanjeko riti, mwana w'umuntu, tungira ijisho ryawe Farao umwami wa Egiputa umuburire. Aha ni Ezekiyeli yarabariye kuburira. Aha nande ndiko ndababwira umwami Imana antumye kuburira. Imana ishimwe. Kandi ibyo nje kubura n'aya majambo nyene aya Ezekiyeli yayatumwe ku mwami Farao muri Egiputa. Nanje umwami arantumye, ariko sinzi ngo ni kurinde. Wewe ni wiyumva uraza kumva ico umwami avuze, hanyuma ukora ico umwami akubariye. Ku murongo turi ku murongo wa 2, ngo uburire na Egiputa hose, uvuge utuku ni ku mwami agize, atehe nzohigura nawe ewe Farao mwami wa Egiputa, wangona ihambaye yigaramangira hagati y'inzuzi zayo. Wagize ngo uruzi rwawe n'urwawe bwite, kandi ngo ni wewe wagwiremeye ubwawe. Ehe ngira nshiri igera mu mibangabanga yawe, ntuma amafi yo mu nzuzi zawe amatana n'ibigaragamba vyawe, kandi nzokuroba ngo kure mu nzuzi zawe, n'amafi yose yo mu nzuzi zawe amatanye n'ibigaragamba vyawe. Kandi nzogushiburira mu bugaragwa mwe n'amafi yose yo mu nzuzi zawe. Uzogwa mu gahinga ka Sadaderi, canke ko muri desert. Ntuzoruha unobwa canke ngo wegeranywe. Naragutanze ngube ibyo kurya by'ibikoko byo mu isi n'ibisiga byo mu kirere. Ngaha ahasa n'uruzabibu rwa Naboti, wa mugore yicisha Naboti, nawe imbwa zaramuriye. Iyi nkuru naha canke ubu butumwa naha, ariko uwo dusoma mu ruzabibu rwa Naboti, wewe yahowe kwicisha Naboti no gutwara ivyiwe. Ariko none uyu mwami avugwa ngaha
uyu Ezekiyeli yatumwe ko nawe yari yakoze iki? Uyu Ezekiyeli yatumwe ko nawe hariho ico yari yakoze. Reka turabe ico yari yakoze. Ku murongo wa 6 ngo maze ababa muri Egiputa bose bazomenya yuko nduhoraho, kuko wabereye inzu ya Isirayeli inkoni yirenga. Ngo igihe bakwifadikiza mu kuboko waravunitse, utobekeranya ibitugu byabo byose. Ngo bakwishimikize urakenyuka, utuma imikinya yabo yose itetera. Uyu mwami wa Egiputa ico yahowe ngo abisirayeli igihe bamugomba kumwishimikiza, ngo igihe Isirayeli bagomba gutabagwa nawe, ngo yababereye nk'irenga rivunitse. Ngo aho kubatabara ahubwo bashurushizeho kuvunika, kuko wishimikije nk'ikintu kidafise ubushobozi, ahubwo ucuvunika gusumba. Rero ngo uyu mwami wo muri Egiputa, uyu Farao, uyu mwami wa Egiputa, ngo nta kuntu na kumwe yafashije abo bantu. Bari bifuza ko abafasha, bari bifuza ko bamwegamira bakarokoka, bari bifuza ko bamuronkera ko amahoro, ariko noneho ngo ibyo bari bamuteze ko ntaco yabahaye, ahubwo barushijeho kugorwa. Aha rero umwami atumye ko ati umve rero ndaje guhigura nawe, ati kubera yuko wigize nk'ingoni iri mu mazi ivuga ngo aya mazi yose nayanje, ngo ibintu byose ni ibyanje, ngo nuko ngira ndagutume igera ryanje hamwe n'amafi yose ari mu mazi. Imana data wa twese ni umunyembabazi, ni umunyabuntu. Iki gihe Ezekiyeli yaburirwa agatanga iyi mburi, sinzi dusomye hirya yuko uyu mwami yoba yarasabye ikigongwe canke agahindukirira Imana, ariko ico tuzi ne Bibiliya ivuga iyo umuntu avuze ati aha ani mburi, ni ijambo ryiza, kuko imburi ntaho bisa bisana n'igihano. Oya, imburi ni imburi, igihano kiza kuza mu nyuma, canke naho iyo mburi iza gushitswa, ivyo vyavuzwe mu mburi biza gushirwa mu ngiro igihe iyo mburi utayumviye. Turabona akarorero ko mu gihe ca Yona igihe agenda kuburira abininiwe, yababwiye ati iki gisagara, Imana irantumye ati iki gisagara mu minsi 40 kirakomvomvotse. Yagenda arasemerera gutyo, ariko Imana ishimwe, abamaze kuvyumva baciye bambara amagunira barasenga ati Imana tubabarire, Imana tubabarire, Imana tubabarire. Bemera ibyaha byabo, basenga Imana, maze Imana ibagirira neza. Igisagara nticahomvotse. Oya, kuko Imana yabagiriye imbabazi. N'uyu sinasomye ngo mbandanye, kuko ibindaba canke ubutumwa bwanje Imana impaye nubu buri ngaha nyene, n'uruzabibu rwa Naboti. N'uyu mwami yakoze ibyo atarakwiye gukora, ivyo yari yitezwe ko atari byo yakoze. Imana data yaraduhaye ibikorwa bitandukanye. Umuntu wese Imana hari haho yamushize. Niba ufise akazi kanaka Imana yaguhaye, hariho ico yagushiriyeho yifuza kuzokorera aho hantu. Imana ishimwe. Imana ishimwe kuko abo yagiriye neza bose canke abo yahaye ibikorwa ifite ico yabatumye. Kandi iri jambo ntiriraba ngo ninaka, ntuhavure aba ngo ninaka canke ninaka, ahubwo niwirabe wewe wenyene. Mbega aha hantu data yanshize ngo ndahamarira iki? Yashize ngo nkore iki? Urabe ko ibyo umwami yagutumye ari byo kurakorera aho hantu. Nusanga atari ko biri,
nusanga waraciye uhindukiza umugambi w'Imana ukawugira umugambi wawe, Imana muzohigura nabyo. Niyo mburi kuko uyu mwami ngo yavuze ngo aya mazi n'ayanje. Yamuvuze ko ngo wigaramangira, ngo ku murongo wa 3 uvuga uti uku ni kuhoraho agize ate nzohigura nawe ewe Farao mwami wa Egiputa, wangona ihambaye yigaramangira hagati y'inzuzi zayo, ngo wagize ngo uruzi rwawe n'urwawe bwite, ngo kandi ngo ni wewe wagwiremeye ubwawe. Imana idutabare, Imana idufashe. Ivyo uhoraho yaduhaye ku mbabazi zayo no ku bugombe bwayo. Ariko Satani mubi ahakunda kuduhushisha, atwizeza yuko ibi twabironse ku nguvu zacu, canke twabironse ku bwenge bwacu, canke twabironse kubera twakoze biriya na biriya. Ariko data we warabizi yuko atari kubw'ibyo. Ibyo twahawe ni imbabazi n'ubuntu twagiriwe n'Imana, kandi ubwo buntu twagiriwe n'Imana hariho ico bwagomba gufasha, canke hari ico bwagomba gukemura. Rero imburi ikuje ko mwene data uri kunkurikira, uri hafi canke uri kure. Umwami avuze ngo araje kuri iyo ngona yigaramangiye mu mazi, ivuga ngo amazi n'ayanje. Kuri iyo ngona itakoze nk'ibyo yari ikwiye gukora, ahubwo icari kirindiriwe akaba atari ico yakoze. Umwami avuze ngo araje. Ariko mwene data, inshuti y'umusaraba, urabizi ibyo urimwo, urabizi aho uri, aho Yesu yagushize, aho Imana yaguteretse kuba ikigomba gukora, nompa ico we ushaka gukora, oya, ariko ico Imana ishaka gukora. Hariho abantu bakutegereje, bagomba kukwishimikiza nk'inkoni nzima ibasindagiza ikabashikana aho bakwiye gushika. Nsubiremwo, hariho abantu bakurindiriye yuko ubasindagiza ukabashikana aho bakwiye gushika. Uyu mwami wa Farao dusomye, uyu mwami wa Egiputa dusomye, ngo Abisirayeli bari barindiriye, ngo baramwegamiye, ngo acamera nk'irenga rivunitse, babandi baca baravunagurika. Ahubwo umwami Imana data idutabare, intabare, mvuga nikiza kuko nanje nabivuze ingaruka yonsubirako. Kandi nawe ico usaba nurabe kuti mbega ni jewe mbwirwa, nimba ari jewe mbwirwa nkora iki, Mana ngirente. Niba ari wewe ubwirwa, tabaza Imana. Niba ari wewe ubwirwa, emera icaha cawe, emera nk'uko utakoze uko wari ukwiye gukora, emera amakosa yawe imbere y'Imana, hanyuma wihane, hanyuma uyahindure. Kumbure Imana yakugirira imbabazi, ikigarura nk'uko yabikoze mu gihe c'abayona. Mu gihe c'abininiwe Imana yarigaruye. Kandi noneho urukundo rw'Imana naho runyene ruri, kuko nta kindi na kimwe cotuma Imana idutuma niba atari kugira ngo uburirwe hanyuma ukire. Kuko yari ifise no kubikora itabanje no kukubwira, itabanje no kumbarira. Ariko igituma Imana ibanje kubivuga ni imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Ndashimiye Imana. Umuntu yiyumvise, ushobora kuba uri directeur general uri mu biro kanaka, Imana yaragutumye hajya ikagushira hajya kugira ngo utunganirize abantu. Ushobora kuba sinzi, ushaka kuba uri we wese, ariko Umwami avuze ngo aho hantu yagushize hagarara neza,
ukora ico watumwe gukora, utunganirize abo ukeneye gutunganiriza, kandi umenye ko uhagaze mu kibanza Imana yaguhaye guhagararamo. Imana ibahezagire abumvise aya majambo. Umuntu wese, simvuze ngo nde nande, ariko umuntu wese aho hose uhagaze umenye ko wahashizwe n'umwami, ukora ico umwami yagutumye. Imana ibaha umugisha. Ubwo butumwa burarenganye, data arakoze. Mana ndagushimiye kuko uri Imana nziza kandi nzima, uri Imana ugira neza. Wowe waravuze ko atacu uzokora utibiye ukabanga abasavyi bawuvugisha. None mu izina rya Yesu mwene data yiyumvise, Mana ndasavye ngo umuhe umutima uciye bugufi, umutima wihana, umutima urokonesa ibyaha byiwe, maze ace bugufi imbere yawe. Ndazi kuzomugirira imbabazi. Mwami Yesu, ndakwinginze ugira imbabazi kuri uwo wese aza kugutabaza, kandi Mana n'uyo wese yinangiriye umutima, ndasavye dodore ku mutima wiwe, umuhe guca bugufi no kwihana. Urakoze kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.